Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru mu by'ukuri atari nziza kuko mushiki wacu umwe mu bari bihugu by'Abarabu amaze kutuvamo. Ibi byabaye muri iri joro ryakeye ry'igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Ejo niho twaronka ubutumwa bubabaje cyane. Ababyeyi bari mu gihugu batuvugana iwacu muri Saudiya turabuze umumama. Uyu mumama mubona apfuye ngo saa moya z'ijoro z'uyu munsi. Ego ibindi turenzako Mana yonyine yamushimye gusa umukwe turi twamushimye niyo kutugarukira. Ego yaragwaye igisukari reka nawe diyo nayirumbitse. Ntawuzi yuko yoba yapfuye kubera yasubijwe inyuma akurwa kwa muganga. Ejo yarafashwe hanyuma ngo aja kwivuza, agiye kwivuza kubera ko ngo yari ku bitaro vya prive ngo adashobora kurarayo. Nkuko bisanzwe ngo baragenda bakabavura hanyuma bagaca bataha kubera ko ngo iyo barayeyo ngo bariho amafaranga menshi. Uyu rero nta mahirwe yagize kuko nyuma yo kugera kwa muganga bamufashije ngo baca bamusubiza inyuma, ariko bamusubije inyuma aca aracikana. Hano hari umushehe, bamwe bita abashehe nimba atari ba mwarimu, umumizirima urantunga sinzi ukuntu babita, ariko yatanze ubutumwa burambuye nagomba mu bukurikire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bufadhili usiku vipi hali? Wazima endelea hapo salama kapo salama alhamdulillah rabbil alamin. Sipo salama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naam. Mchumba wako kafariki, dada Mary alikuwa anatumikia Saudia, mama tilie. Hivi kaondoka tena ipo katika dunia, amefariki saa moja usiku Saudia. Kwa hiyo alikuwa anaumwa sukari, jana wakampima akasema sukari imepanda sana. Basi akakuwa hospitali pale ya prive. Kufika jioni wakaambia katika hizo hospitali za prive watu hawakuja wanalala, wanashinda tu alafu jioni wanakwenda kulala nyumbani. Basi baada ya hapo wakaambia kama kesho njoo leo sasa jana ataonana expert mwenye kujua mambo ya sukari sawa sawa. Wajue tena zingine dawa atakapomaliza, kwa sababu dawa za walimwandikia jana walikuwa wanazinunua akatumia, lakini hazikumsaidia kitu. Sasa leo ndio akaonana na daktari mkubwa, kampima, kaweza hizi ndio dawa zote alitumia, kama ndio dawa zote alitumia. Akaambia hapa mimi ninampima sukari imepanda sana sana sana. Kama alitumia hizi dawa hakuna dawa asikumsaidia, basi hakuna kinyume na dawa zingine atakayopata. Kama alitumia dawa hizo zenyewe walinunua hizi, kila daktari aliwapa mnunue. Kwa hiyo hakuna zingine za kuweza kumsaidia kama hizo kumsaidia kitu, kwa sababu sukari imepanda sana. Kwa hiyo mrudishe nyumbani, taandikia karatasi, atapeleka hospitali kubwa. Ikishindikana afike arudishwa nyumbani. Basi ndio kwa memrudisha. Saa moja usiku ndio dada Mary amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndio habari yenyewe ipo ya kilio, tunakufahamisha hivi. Kwa hiyo apigia embassy simu ya Burundi kwa kama pana raia wa Burundi kafariki Saudia. Kafika naambia kapigia vijana pale kwa masomo pale ya Saudia, wapigie polisi simu, polisi ndio itakuja kumchukua pale kwenye ndani. Basi polisi ikaja na ambulance. Baada ya kuja na ambulance wakampakia wakampeleka kwenye mortuary, kwenye fridge. Kwa hiyo polisi inafanya investigation. Baada ya siku 4 ndio sheria ya Saudia ndio watu wapatia. Baada ya kumaliza itampigia tena embassy simu ya Burundi waje wachukue maiti wakazike. Ndio habari yenyewe iko hiyo ya Mariam mpenzi wako, mama tilie. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siku mwema. Mwavyumvise, bavuga yuko abivuze neza, avuze uko byagenze. Yavuze yuko murantunga reka nze ndagenda 5 kuri 5 kuko abantu batamvuga Igiswahili, ndaza ndahagarika gatoya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bufadhili usiku vipi hali? Wazima endelea hapo salama kapo salama alhamdulillah rabbil alamin. Sipo salama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naam. Mchumba wako kafariki, dada Mary alikuwa anatumikia Saudia.
yaramutsa hanyuma aravuga ati yapfuye kandi ni dada Mary canke ni Mary, azwi ku izina rya Mary, yarasanzwe aba muri Saudi Arabia. Wamatiliye. Eh, Mama Tiriye ni baba mama usanga bazwi nk'abagabura ibifungurwa canke bamwe bakora amaresitora. Ntawe uzi ko babikora mu Burundi nuko babikora muri Saudi Arabia nyene. Ikaondoka tena ipo katika dunia, amefariki saa moja usiku. Akomeza avuga ati yitavye Imana, ubu ntakiri ku isi y'abazima, yapfuye saa moya y'ijoro Saudia. kandi yongera apfira muri Saudiya. Kwa hiyo alikuwa anaumwa sukari, jana wakampima akasema sukari imepanda sana. Uyu rero Mary yarasanzwe arwaye ingwara y'isukari, ejo baramupimye hanyuma acavuga ko isukari yaduze cane. Basi akakuwa hospitali pale ya prive, kufika jioni wakaambia katika hizo hospitali za prive watu wakaja wanalala wanashinda, alafu afu wanakwenda kulala nyumbani. Dada Mary yagiye ku bitaro vya prive, yicaye kwa muganga z'aba prive, hanyuma bamubwira yuko harya abantu bagenda bakahirirwa mugabo bataharara, iyo bahiriwe baca bagenda kuryama muhiri wabo, no kuvuga birirwa barabavura bakabaha imiti mugabo ntibaharara. Basi baada ya hapo wakaambia kama kesho njoo leo sasa jana ataonana expert mwenye kujua mambo ya sukari sawa sawa. Ati ni mu mutahane hanyuma ejo azoze abonane n'uwabinonosoye azi gupima isukari neza ku masaha yo ku murango. Kwa hiyo na zingine dawa atakapomaliza, kwa sababu dawa za walimwandikia jana walikuwa wanazinunua akatumia, lakini asikumsaidia kitu. Hariho imiti kuri iri vuriro birirwa ko ntibarareko bari bamwandikiye, ariko iyi miti yarayifashe, yarayiguze arayinywa mugabo nta na kimwe yigeze imufasha. Sasa leo ndio akaonana na daktari mkubwa, kampima, kaweza hizi ndio dawa zote alitumia, akamwambia ndio dawa zote alitumia. Ejo rero niwe yaciye abonana n'uwo mudogiteri bari bavuze ko aza kumupima mukuru, hanyuma baraza bararaba aravuga ati iyi niyo miti yose yafashe nabo tego, ati imiti yose yarayifashe. Akaambia hapa mimi ninampima sukari, sukari imepanda sana sana sana. Kama alitumia hizi dawa, hakuna dawa asikumsaidia, basi hakuna kinyume na dawa zingine atakayepata. Ati amaze kumupima isukari aravuga ati iyi miti yose niyo yafashe, ati yego. Ati nimba yarafashe iyi miti yose ntagire ikimufasha, nta wundi muti n'umwe nomuha. Yaramupimye isukari asanga isukari yaduze cane 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 gose. Kama alitumia dawa na zenyewe walinunua hizi, kila daktari aliwapa mwenyewe, kwa hiyo hakuna zingine za kuweza kumsaidia kama hizo kumsaidia kitu. Ati nimba rero yaranyoye iyi miti yose je ndiko ndabona hanyuma ntiyamufasha ikintu na kimwe, nta yindi miti muvise mwomuha yomufasha gusumba iyi yanyoye, Kwa sababu sukari imepanda sana. kubera ko yarayinyoye mugabo n'ubundi sukari yaduze cane. Kwa hiyo mrudishe nyumbani, taandikia karatasi, atapeleka hospitali kubwa. Ati rero yaciye abwira abamugwaza ati nimumusubize muhira, ndandika urupapuro, ndabandikira urupapuro hanyuma mumujane kuri hospitali kubwa, ku bitaro bikuru. Ikishindikana afika anarudishwa nyumbani. Ati aho naho nivyananirana muzoce mumusubiza muhira. Basi ndio kwa amemrudisha. Uko vyagenze baciye bamusubiza inyuma. Saa moja usiku ndio Damira amefariki. Saa moya y'ijoro niho dada Mary, mushiki wacu Mary, yaciye yitaba Imana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndio Agakoko sinzi ukuntu bakavuga kuko je sindi umumizirima murambabarira, ariko nibaza ko nyene ni nka bike bavuga ngo iruhuko ridahera canke rest in peace. habari yenyewe ipo ya kilio, tunakufahamisha hivi. Kwa hiyo apigia embassy simu ya Burundi kwa kama pana raia wa Burundi kafariki Saudia, kafika naambia Ati naya mahabari rero naya makuru y'ikigandaro tukubwiye. Ivyakurikiye nuko baciye bahamagara kuri ambasade y'u Burundi yo muri Saudi Arabia,
bahamagara umwambasaderi atwara ambasade aserukira abarundi bari mu gihugu ca Saudi Arabia. Kapigia vijana pale kwa masomo pale ya Saudia, wapigie polisi simu, polisi ndio itakuja kumchukua pale kwenye iko ndani. Basi Hanyuma navuze ku mashuri sinahatahuye mugabo baca kuri ambasade icyo bamwishuye nuko yavuze yuko bamubwiye ko boca bahamagara igipolisi arico gisa kiza kuraba umubiri w'uwo yapfuye kugira ngo bamutore bamujane nk'uko bisanzwe bikorwa mu bihugu biteye imbere. Iyo umuntu apfuye urahamagara igipolisi kikaza na vyangombwa byabugenewe hanyuma bakamutwara. Reka twumve uko byabandanije. polisi ikaja na ambulansi, baada ya kuja na ambulansi wakampakia wakampeleka kwenye mochwari, kwenye fridge. Polisi yaciye iza hanyuma ica iramupakira, yaje na ambulance bamushira muri ambulance bacamujana muri mu buruhukiro canke muri mu bita morgue, ariko mu buruhukiro nibaza ko aco kirundi cumvikana. Kwa hiyo polisi inafanya investigation, baada ya siku 4 ndio sheria ya Saudia. Inyuma yaho rero polisi ubu yatanguye igikorwa co gukora itohoza ry'icyamwishe. Ivyo navyo bimara imisi 4 mu mategeko y'igihugu cya Saudi Arabia. Nkuko bisanzwe iyo umuntu apfuye, reka hano koko ndakababwira neza, iyo umuntu apfuye ntibaca bagira ko bamuhamba, oya. Iyo bamugejeje hariya muri morgue, polisi banza gupima ikamupasura, nimba ari kumupasura ibihimba bapimamwo bakaraba icamwishe, ko bamuhaye uburozi canke ko bamurashe canke ko bamukubise canke ko yanyweye ibisindisha agacapfa. Polisi irakora amatohoza yayo arenga ibindi babwiye kugira bamenye neza icamwishe. Ndio watu wapatia baada ya kumaliza, kitampiga tena embassy simu ya Burundi waje wachukue maiti wakazike. Ati rero inyuma y'uko polisi izoheza gukora amatohoza nk'uko iyo bitanguye, izoca iheze ihamagare ambasade y'u Burundi ize itore umubiri hanyuma bagende kumushingura. Ndio habari yenyewe iko hiyo ya Mariam mpenzi wako. Ati ayo niyo makuru rero ahari ya Mariamu umukunzi wawe. Niwe ariko araha amakuru avuga ati ayo niyo makuru ahari ya Mariamu, yo kwitaba Imana kwa Mariamu umukunzi wawe. Mama utilie. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Somwe. Ati niyo makuru ya mama nitiriye. Natanye nabwira yuko sinzi ko yoba yakora mama nitiriye muri Saudi Arabia, ariko yoba kumbure ari abantu bazwi kuri ba mama nitiriye bakiri mu Burundi canke nimba yabikorayo navyo sinabimenya. Byahavuye kumbure mukurikira nyine akagahamagwa iryo zina, mugabo watanga amakuru mwumva ko avuga ati ni mama nitiriye, mama itiriye, mama nitiriye. Ubwacu twebwe turahojeje umuryango wabuze, hanyuma kandi tumusabiye n'ikiruhuko ciza kidahera, kuko dutakaje mushiki wacu, dutakaje umuryango wacu, dutakaje umuvyeyi. Murabona ko yari umumama akuze, rero birababaje kubona umuntu aja kurondera ubuzima yagerayo hanyuma agaca yitaba Imana. Hari umuntu yandunye kiyifata acambwira ngo Dani ngo uraba ngo umuntu ngo musasha ngo yitavye Imana, ariko nanje ndavyifoto nanje mbona dusa nukuri. Hewe mumbwire muri commentaire umuntu ngo yemwe yitavye Imana tudafise agashusho, umenga yari umuryango wanje, ariko yari n'umuryango wanje kuko yari mushikanje, yari umuvyeyi wacu, ntawomenya imyaka yari afise, ariko murabona ko yari umumama akuze. Rero Imana imuhe ikiruhuko kidahera, numva arico novuga gisumba ibindi vyose. Birabaje kubona umuntu aja kurondera ubuzima hanyuma agera mu bihugu wagiye kuronderamwo agaca yitaba Imana. Namwe muravyumva yuko ivyo bintu birababaza umutima, mugabo nyine nta kundi umuntu aba yobigenza. Hari igihe burya urupfu n'ikindi kintu. Hari igihe tubura abantu kenshi mu by'ukuri, nyine umuntu akiyumvira akumva biranamurenze. Burya urazi kuva mu Burundi ugiye kurondera amafaranga, kuronderera mu muryango, uwagerayo ugaca upfa.
novuga ko ibi byobyo biranadufashije gato kuko anamenyekanye ko yapfuye. Hariho n'abapfa ntibimenyekane, nk'abajya bicwa canke bahura n'ibyago hariya, usanga bapfa ntibimenyekane. Hari abo turondeza tukabura, n'ubu je hari umuntu nkirondeza umwe naramubuze. Imana yaragiye iramfasha buke buke, abantu bagenda arondeza bakahera igihe kinini nkaza ndabona umwe mugabo ubu hariho abantu narondeje burundu, narabuze umuntu umwe cyane cyane, umuntu umwe niwe ntigeze numva n'uruyambo rwiwe, kandi biboneka yuko baba baramwishe mu by'ukuri kuko uburyo yari arimwo si uburyo bwari busanzwe. Yarabayeho nabi kandi twarigeze kuvugana umunsi umwe yivye mpa audio naherutse iyo abandi bamutabarije bamuvuga nk'uko niketse, imiryango yiwe telefone imiryango ababose be batelefonye ntibitaba, kandi telefone irasona. N'abantu nyine ubona ko ari abantu bameze nabi kuko umuntu afite telefone biragoye neza ngo umenye ukuntu wamuvugisha mutari nari kumwe. Rero hari abantu bapfa ntibimenyekane, ubone ko yitavye Imana akabimenyekanye, kandi bakaba bashobora no kumutahana niyo hamwe haboneka amafaranga canke bakamushingura muri Saudi Arabia nyene, bivanye n'uko burya amafaranga yo gutahana ikiziga aba ari menshi. Akenshi umuntu ahitamo kuyakoresha iyo nyene aho yuko yatanga mu buryo nk'ubu ndiko ndavuga, kuko aba ari amahera menshi mu by'ukuri, ku buryo ayo mahera aba yose arafasha umuryango. Kuyaheba rero cinagende kenshi je ndabona ko nta no gushishoza kuba kwabaye mushaka kwiyumvira, kuko nanje ariko ubwanje ndumva ko ayo mafaranga ndabona ko ari amahera menshi, umuntu atopfa kurekura uko nyene. Ikiziga kirahenda. Reka rero ndangize inshuti zanje bakunzi mu nkurikira kw'ishene ya YouTube Daniel Mugisha, ndabihanganisha namwe, ndazi ko mubabaye kuko nanje nababaye, nongere kandi nihanganishe ubugira kandi umuryango wiwe, mbere n'Uburundi muri rusange kuko burahomvye. Dutakaje mushiki wacu, dutakaje umuvyeyi, dutakaje mwene wacu, urumva ko duhomvye. Mugira ibihe vyiza, hanyuma reka ndabibutse ku bantu mudukurikira no kuri mutariyandikisha ibijanye n'ibyo gukora sabone, ntaco bibahombye, mushobora gukora sabone canke subscribe kugira ngo muze muronka ibiganiro tubaha ngaha, harimwo ivyo gutabariza abahuye n'ivyago. Abantu mwatwandikiye ubutumwa tutarabusoma, please garuka in inbox mwongere mwandike kandi akandi ka message kugira ngo mbone bwa butumwa buce bugaruka nce ndabusoma bwose, kuko hariho abantu ntasomeye message kubera ko nari maze imisi ntahari, narababwiye kare mu gitondo. Bisaba ko rero ivyo bintu bidufasha mukagira nka update ya bwa butumwa bwanyu bugaca bugaruka hejuru. Ivyo ni ibintu nyene bishobora kudufasha kugira ngo natwe tubasomere ubutumwa twongere tubishure. Murakoze.